Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza muri rw'ikirundi. Reka mbakengurukire mu makuru yacu, amakuru yiri wavuga mu hinga itandukanye, akaba rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Aho tuza kunyarukira ku makuru ariko aravuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Kenya, aho rero yitabiriye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ikaba ari inama igira irabire hamwe uko umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bihagaze. Ikaba rero ari inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, ikaba kandi irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turabira hamwe ibiriko birabera muri iyo nama ndetse n'ingingo ziriko zirayifatirwamo. Turaza kandi kunyarukira muri Burunga, aho ndetse abanyagihugu bari mu myidogo na cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera ko bavanwe ku ntonde mu matora y'abakuru b'imitumba bivanye nuko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Byose ku buryo bw'idonido turaza kubigarukako. Turaza kandi no kunyarukira mu bindi bice bitandukanye bigize igihugu cacu, aho hariko haragaragara amakuru avuga ko hoba hari bimwe mu biziga bibandanya gutorwa mu mihingo itandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Vyose ku buryo bw'idonido turaza kubigarukako. Turaza no kunyarukira mu makuru ajanye n'impunzi byo na cane zo mu buseruko zo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziri mu bihugu bitandukanye, tuze kubashikiriza uko ayo makuru yose ahagaze. Ico ndakwisabira banza ibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo uje ubu wa mbere kubona notification zijyanye n'amakuru tuba turiko turashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, je nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rasubire ndabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere kuri ko aravugwa ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye mu gihugu ca Kenya, aho rero yitabiriye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni inama igiye kurabira hamwe ukungene umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo goba uhagaze. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi iri mu bihugu byafashe ingingo yo gushigikira leta ya Kongo, aho bohereje abasirikare bashika ku 10,000 ba FDNB ngo bajye gushigikira igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR mu guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Gusa amakuru aturuka ku rubuga nuko kuri ubu ngubu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano wasubiriye guhungabana. Ni amakuru kandi aturukayo aravuga ko kuri ubu ngubu umugwi wa M23 uriko urasakiranya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB mu gace ka Uvira, hari hasanzwe haba ingabo z'u Burundi FDNB. Ni mu gihe kandi amakuru avuga ko kuri ubu ngubu umugwi wa M23 uriko uragenzura Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, uduce tugaragaramo ubutare canke se igice kirimwo ubutare bwinshi cyane nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Iyi nama rero ni inama iriko irarabira hamwe ukungene umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wobandanya ushigikirwa. Iyi nama rero kandi irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, iriko irafata ingingo zimeze zikurikira. Kuri ubu ngubu hariko hatanzwe itegeko ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agomba kuvana abasirikare biwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubitabaye ivyo ibintu bishobora kuba bibi ku gihugu c'u Burundi na cyane ko coca gifotwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko biracagoranye cyane. Perezida Ndayishimiye avuga ko yohereje igisirikare c'u Burundi FDNB muri Kongo ngo ajye gushigikira ingabo za Kongo FARDC kugwanya umugwi wa M23 ngo bivungo ku ngingo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Gusa nkuko amakuru tukura ku rubuga abigaruka ko
muribuka ko ingabo za EAC zari ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo hafashwe ingingo yo kuzikurayo. Sizo zonyene kuko n'ingabo za SADC ndetse nazo hafashwe ingingo yo kuzikura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Kuri ubu ngubu rero Perezida Ndayishimiye ivyo ariko aritwaza bivuga ko atashingiro bifise, ahubwo ko bariko baramusaba ko yokura ingabo ziwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu maguru mashasha, ona cane ko arizo zibandanya kudurumbanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Muribuka mu minsi yaheze ko leta ya Congo ncacara mu M23 wari wategetse leta y'u Burundi gukura abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho bavugaga ko ngo ataco bariko baramara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Sibo bonyene kandi n'abahinga mu vya politiki, na cane abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko kuba ingabo za Congo na z'u Burundi FDNB ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ataco ziriko ziramara, kuko n'ubundi umutekano ubandanya guhungabana. Ingingo rero zirafashwe mu nama ya EAC. Perezida wa Kenya William Ruto afashe ingingo ko ingabo z'u Burundi zigomba kuvanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ngo bitarengeje amasaha 48, ngo bitabaye ivyo kandi ngo igihugu c'u Burundi cyangwa se Uburundi bushobora gufotwa mw'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mubegereye aho iyo nama iriko irabera ngaha mu gihugu ca Kenya abishikiriza. Naho muri Burungaho abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahagaritswe imbere y'amatora y'abajenama b'imitumba. Kuwa 13 Nyandagaro uyu mwaka muri Burunga mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi, mu gihe bamwe mu bakandida biyandikishije mu matora y'abakuru b'imitumba bamaze hafi indwi bari mu bikorwa byo kwiyamamaza, abandi benshi muri bo bakaba bakomoka mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, bakaba rero baratangajwe nuko batabonetse ku rutonde rw'abari bemerewe kuzitoza. Intahe zegeranijwe mu misozi myinshi y'iyo ntara ahuriza kuri kimwe: abakandida n'ubwo ngo bari biyandikishije ntibigeze babona intonde zimanikwa. Inkurikizi ngo bamenye ko bakuwe ku ntonde mu nyuma, mu gihe abo bahiganwa ngo bo bari bamaze indwi biyamamaza kuva kuri uwo munsi nyene bari batanguriye gushirwa kuri izo ntonde. Mu misozi iri kure ku birometero byinshi uva ku migwa mikuru y'amakomine amwe namwe mashasha akaba angana na 3 ya kera, hari ukudatahura neza ibyabaye. Abakandida bararondeye izo ntonde zari zimanitse barazibura gushika aho bashika no ku biro vy'amakomine, mbere no ku biro vy'umugwi ujejwe amatora mu ntara, ariko ngo naho nyene ntaco bigeze bibonera. Agacerere nta rwandiko rwigeze ruhaboneka. Ku rubuga ngo hari icibonekeza ciganza abakandida b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD basa ngo nuko aribo baronkejwe uburenganzira bwo kuba ku ntonde kuva mu ntango. Kubw'amasoko menshi ngo no mu mugwi ujejwe amatora mu makomine izo ntonde zamanitswe umwanya muto imbere yo kumanurwa, ngo hamaze gukurwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera bari basanzwe babizi. Abakandida bo ba CNDD-FDD baciye batangura imyiyamamazo atawe bahiganwa muri ivyo bibanza. Kubw'ababikurikiranira hafi bavuga ko ubu ari ubuhinga bwateguwe neza. Kwankira abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kwitoza ngo hitoze abo mu mugambwe uri ku butegetsi. Ubwo buhinga ngo bwaranabaye ku rwego rw'igihugu. Inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka kuri ubu yiganziwe n'umugambwe CNDD-FDD, ikaba kandi igizwe n'abatiwe mu matora y'abahanuzi b'amakomine ndetse n'abashingamateka, keretse bake bava mu bwoko bw'abatwa gusa bafatwa nk'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Nubwo abakuwe ku ntonde babyiyamirije, imyiyamamazo irabandanya. Amatora arategekanijwe
kuwa 25 Nyandagaro uyu mwaka ukwiyamamaza bikaba byatanguye kwigenekerezo rya 5 Nyandagaro uyu mwaka. Gushika kuri uyu munsi ntaco umukuru w'umugwi sepi arigera ashikiriza. Muri Burunga intwaro ibereye isa niyamaze gutsindwa. Ibiziga kandi mu yandi makuru nuko ibiziga Igitega ibiziga bibiri byatowe mu ndwi imwe ibugendana amakenga akabandanya yongera mu ntara ya Gitega. Kuwa 12 Nyandagaro uyu mwaka muri komine ya Bugendana intara ya Gitega hagati mu Burundi itorwa ry'ibiziga bibiri mu kiringo kidashika indwi imwe gusa ryateye ubwoba abanyagihugu. Ivyo byabaye mu buryo budasiguritse byatumye hiyongera ubwoba mu karere gasanzwe karimwo kariko karatorwamwo ibiziga kuva mu mwaka wa 2024. Kuwimana wa 10 Nyandagaro uyu mwaka ikiziga c'umugabo w'imyaka hafi 45 caratowe ku nkengero z'uruzi mu Barazi ku mutumba Mwumba. Ubwo babibonye ngo uwo muhisi yari yaryamye hafi y'amazi atakimuranga. Saheje Abonimana umukuru w'uwo mutumba aremeza ayo makuru agatomora ko ico kiziga caciye gitwarwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Mutaho muri ako karere nyene. Abanyagihugu bibaza ko uwo mugabo yoba yaraboshwe aca aricirwa handi imbere yo gutabwa hafi y'urwo ruzi kumvo zitamenyekanye, bakaba basaba ko haba amatohoza yimbitse. Ico kiziga kandi catowe iminsi 3 gusa inyuma y'irindi bara. Kuwa 4 Nyandagaro Joseph Nizigiyimana w'imyaka 43 yari yatowe ikiziga mw'ishamba ku mutumba muri Rimbo muri komine Bugendana muri iyo ntara nyine. Kubwo mukuru w'uwo mutumba kandi Zabulon Ntakarutimana uwo muhisi ngo yarafise ibikomere byinshi mu mutwe ndetse no ku mubiri wose, aho ngo yakubitishijwe amahiri imbere yuko ikiziga gitabwa ngaho. Imvo z'ubwo bwicanyi ntiziramenyekana, ariko abikekwa babiri arimo Baritazari Gahungu ndetse na Natanayeli Nduwimana barahagaritswe bajanwa gupfungirwa mu gasho k'igipolisi imutaho kumvo z'amatohoza. Kubwo kuva muri Munyonyo 2024 intara ya Gitega yahora itorwamwo ibyicanyi yahora itavugwamwo ubwicanyi yitwa intara y'Akaburi kubera ibiziga vyama vyatowe. Itorwa ry'ivyo biziga ryabaye kandi mu minsi mike mw'ikomine imwe rituma ubwoba butekera abanyagihugu aho babona ko umutekano ubandanya uhungabana muri ako karere. Mu Burundi kandi impunzi z'abakongomani mu gahinda kubera igabanurwa ry'ifashanyo y'ibifungurwa. Musenyi kwigenekerezo rya 12 Nyandagaro y'umwaka mu gihe ivyankenerwa mu bijanye no gufashwa vyagwiriye kandi n'imfashanyo mpuzamakungu zagabanutse. Userukira HCR mu karere ka Afrika Mamadou Diane Balde yaragize urugendo mu Burundi kambi y'impunzi ya Musenyi kumviriza ibibazo by'izi mpunzi z'abakongomani. Urwo rugendo rwabaye mu gihe ico gihugu kibandanya cakira impunzi z'abakongomani zihunga intambara mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mu gihe imfashanyo y'impunzi igabanuka bivuye ku kuntu abagira neza babandanya bagabanya imfashanyo cane cane leta zunze ubumwe za Amerika. Muri urwo rugendo kandi komite y'impunzi iserukiwe na Dieudonné Sumbi yarashikirije ibigoye izo mpunzi vyinshi: kutavurwa neza, kubuzwa ingendo mu gusabwa impusha imbere yo kuva mw'ikambi, ingongo iboneka nko kubuzwa uburenganzira bwo kugira ingendo ndetse n'indero y'abana. Hari kandi igabanurwa ry'ibifungurwa bitangwa uko ku bice 50% ugereranyije n'ivyari bikenewe bitangwa na PAMU, bigatuma ndetse amakenga abandanya kwiyongera kubijanye no gufungura.
Kuri iyo myitwarariko kandi Balde yarahumurije ko ibyashikirijwe bizoshikirizwa ababijejwe, anabavugira kugira ngo ubuzima impunzi zibayemo bwisununure. Yanamenyesheje kandi ko agiye kuvugana vuba n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, umutekano n'iterambere rusange, cane cane ku kibazo c'umwidegemvyo wo mu ngendo. Ariko kandi Barude yaragendeye ibindi bigo vy'abateshejwe izabo nk'ikigo co kurindirirwamo ca Cishemera n'uruzi Rusizi mu ntara ya Bujumbura ku rubibe rwa Kongo. Inzira abanyekongo benshi bacamwo mu kujabuka urubibe mu buryo bugoye cane. Jean-Marie, umwe mu mpunzi z'abakongomani amaze amezi 2 ashitse Icishemere, yariganye uko urugendo rwiwe rwagenze. Nahunze intambara n'umukenyezi wanje n'abana banje 3, twajabutse uruzi Rusizi mw'ijoro. Umukuba wari mwinshi cane, twari tuzi ko dupfuye. Ubu turara hasi tukaronka utwo gufungura duke cane, ariko kubona userukira HCR mu karere bisubiriye kuturembesha ko ibisabo byacu bizokumvirwa. Ubu kandi Uburundi buhaye indaro impunzi zirenga 90,000, harimwo abarenga 90% baturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze ari Twitter kuva ku wa 10 Nyandagaro uyu mwaka, Mamadou Dia Barude yanditse agira ati: "Nanezerejwe n'ubukerebutsi no kwiba ko kw'impunzi nasanze mu Cibitoke no mw'ikambi ya Musenyi hamwe ndetse baronka imfashanyo, kandi abakenyezi b'impunzi bakiriwe mu Burundi bazosohoka muri ivyo bibazo barimwo mu kurindira ko amahoro agaruka iwabo n'umutima urama." Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru kayiko turashikiriza aya kanya tuyasozera aha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, gusa mwibuke gufyonda suivre, partager na s'abonner, tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Monesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza muri Rw'ikirundi. Ibuka gufyonda suivre, partager, s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza 5 kuri 5. Kamashimire, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.